双峰贯耳，下士独立。taiji mwavuze ko ni siporo kandi ni siporo abantu benshi basanzwe bazi mu mafilime bakunda kuvuga ngo Jetri yarakinye filime yitwa Taiji Master yare benshi bayikunda kuba bayizi ko muri ibi vya taiji rero natwe taiji turayizi nk'umukino cyambere cyo ukomoka mu Bushinwa urumva buri mu mico kama y'abashinwa. Rero ukuntu yoba yaratanguye gukinwa hano mu Burundi novuga yuko yatanguriye mu mpimba uko yoba yaratanguriyeho rero ukuntu tubona ngaha niho twayimenyeye. Mugabo urumva twebwe muri taiji ikintu twayibonyemo cyane ni ikintu kijanye n'ubuvuzi. Donc irimo imiti. Ego irimo umuti. Iyo taiji mwumva bavuga Tai umva ni n'amajambo abiri taiji. Tai ni how to use ko ukoresha. Chi nayo ni energie interne. Mu Kirundi energie sinzi ko nayivuga. Basi ni nguvu urwo bwa kari nguvu ngira yego usanganye inguvu ziri mu mubiri wawe ni nkaba kumuyaga nkuba amfete uko izo nguvu zituma umuntu nyene abaho inguvu ituma wewe ushobora gutambuka ko dufate nk'umuntu abaye paralyze urabona ko atasohoka buriya ziya nguvu mu mubiri we za hari ahantu ziba zidashika kugira abe paralyze kugira ugire uburwayi kanaka. Rero abashinwa bo bavuga ko umuntu wa mbere ku isi afise energie nyinshi ni umubebe afise 0 jour donc akivuka afise energie nyinshi niwe iri pire nta kintu kimwe birakora cyo gituma n'uyo niyo ugiye mu mazi rudatabagwa hacyo mbebe agiye mu mazi ntatwara urumva rero urumva ntazi byarimwe ntazi byarimwe arakunda kubika abantu badafite yego ntazi byarimwe umwana mu bisanzwe umubebe aba afise iri pire energie iri pire kuko jean mutereye mu mazi naho muterera muri Tanganyika niyo twara ntacaba urumva ntacaba rero anavuga ko iyo ubwo navuga izo nguvu rero izo rukavuga ngo ni kwa Sekibi bicaye ku Mana ahubwo n'izimana ko nizo yaduhaye ko ntitwarimwe na Sekibi. Ariko je nari nsanzwe mfise ikibazo c'ingorane y'intuze y'umugongo nari ngwaye umugongo nkaba kandi nari mfise n'ikindi kibazo c'intuze c'impwemu nakoze cyane impwemu zarambana ariko kubera nari mushasha muri ico kintu jeje nyene sinamwumva nabwo avuga ngo nayikaranye mbanze nkirenzokira gute uzomvura gute kuko iyo taiki nanje ntayo numva nayumva ku matwi gusa bon atatangura kunkoresha iyo bita taiki kigonge y'umuti ndayikora kweri harahera nk'amezi abiri ndiko ndayikora ariko uko nayikora narumva changement muri jewe ni shock na hamna cengwa rumanya munini kwera naramaze nka wimwa nkiri hariya donc ntashobora kwahtikira no kuja hariya muri bwa zobwiherero byari ibintu bikomeye cyane ko sinashobora gufunya ukuguru kandi hari amamuvuma ivi ryaguma ari byimvye kandi ryagumamo amadura taiji babivuga ni arashaka kuvuga taiji cyane taichi yego rero narababona ahantu bakinira kuko ni kuri tanya football ahantu bajya igarukira hejuru yaho niho baca bakinira mugabo rero nabona imenga ni ibintu by'amadanse byo gufina mugu ico gihe jewe ngendamwo abo babiri sinzi ikintu cyaje cyabafatiye aca ntanguze ndi jenyine anyereka ama exercice make rero au bout de 2 semaines ndi ku gitanda sinzi ukuntu nari mfukamye handi umuntu avuka senga kuko hari ukuntu ntashobora gufukama ngo shire ndagufukamira kure ndabikoze ntabizi cyangwa ati kumbe ndagira kuguru numva ntamagara ubona ivi ryavyimbutse kandi nari maze nka 2 semaines kandi sinagenda iminsi yose Chore numba ntibarashobora gutahura ubundi twe muri taiji turafise udusporo tworoshe cyane umuntu agwaye ashobora gukora n'umuntu adashobora guhaguruka ashobora gukora hanyuma bikagenda neza yaba yaracitse amaguru agashobora gukora taiji
ibyo nyene nibyo tuba dukeneye ko abantu bamenya urumva mugabo nyene kubera imyemerere y'abantu batumiriwe kuza muri uwo mukino. Yego kuko abantu benshi bakunda kwitinya nk'umupapa akakuvuga ngo ashe oya ngo nzobarunkira wa muhungu wanje canke wa mukobwa wanje mugango jewe urumva yego goje ngo byarandenganye tugerageza kumusigurira urumva nyene bikamugora gutahura ariko nibaza ko bizoza buhoro buhoro arabo tumaze kubona baza nko muri club y'uyu unye namaze kubabona benshi baza kandi batanguye ko aho dusanga ni twahavuze ni muri campus Mutanga aho Institut Confucius ifise ibiro ku munsi wa kabiri saa 8 14h no ku munsi wa gatanu kwa kabiri no ku gatanu ni 14h campus Mutanga amasandi mu gatondo saa 1 aho ni muri campus Mutanga hanyuma muri jardin public ni na major impair ni lundi mercredi vendredi saa 10:30 16h30 gushika 17h30 yego. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, mbuwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi muri studio za BI TV, ku nshuro yindi nkaba ndi kumwe n'abatumire, nibaza ko nicyambere nakiriye abatumire bameze nk'uko unye bambaye nk'uko, ndabaha ikaze cane muri studio yacu, hama ndabaha ikaze baramutse abatwumviriza, ariko baradukurikirana ngaha, hama twidondorane, hama dushaka kuganira. Duhere hariya kure. Karibu. Ego murakoze cyane. Je nitwa Ntiramiro Pascal. Nkaba ndi umupapa w'imyaka 51. Nkaba ndi umukinyi wa Tai Chi. Murakoze. Murakoze nawe. Naje nitwa Kizimana Joel. Mfite imyaka 35. Nanje ndo umukinyi kaba n'umukoci muri Tai Chi. Yego. Karibu nawe muri studio zacu. Yego meze murakoze. Namwe twegeranye. Yego nanje nitwa Cubahiro David Martial. Sanzwe ndi umukinyi nkaba ndi umumenyereza wa Tai Chi. Hari umukoci, hari n'umumenyereza. Nico kimwe. Nari kuca ndababaza ngo kubera iki mwambaye gutya mugabo mwavyumvise ndi kumwe n'abakinyi b'umukino witwa Tai Chi. Mugabo ico kintu nibaza ko vraiment abantu bake iyo sport nibaza ko ari sport n'abantu bake bayizi canke peut-être nije bengira ntari ndayizi cyane mugabo nibaza ko atari abantu benshi bo bayizi nashaka kutubwira mu majambo make Tai Chi niki n'umukino wavukiye wavuye he hanyuma kugira ngo ushobore kuronka n'ibindi dushobora kugira turaganira. Bachije wale wese muri gacha ushobora kuronka cyaiva ni wakomese muri Yego Tai Chi mwavuze ko ni sport kandi ni sport abantu benshi basanzwe bazi mu mafilme bakunda kuvuga ngo J3 yarakinye filme yitwa Tai Chi Master yare benshi bayikunda kuba bayizi ko muri ibi vya Tai Chi rero natwe Tai Chi turayizi nk'umukino cyambere cyo ukomoka mu Bushinwa urumva buri mu mico kama y'abashinwa iri muri mwe bita muri wushu canke kung fu abantu bavuga kung fu canke wushu wushu rero bavuze wushu no kuvuga ko ni imigwanire y'abashinwa mugabo iyo bavuze kung fu en fait ni byose byangorobe ibintu byo kugwana nyene mugabo urumva twebwe muri Tai Chi ikintu twayibonyemo cyane ni ikintu kijanye n'ubuvuzi donc irimo imiti. Ego irimo umuti hari imikino gomba turiko turaraba filme sisto nkazikangira twazira bakera turabana nemba ngo ndimo jewe na bimwe usanga ko bara ni bimwe baguruka kuko urabona bakavanga bakagurukira hariya bakagira niyihe umukino mukina muri iyo n'ubu urumva ivuye ko abantu batandukanya nuze bagatandukanya la realite bakacaba na nuze na filme na mise en scène
twebwe rero nibaza ko muzoronka akanya ko kuza kuri tele turiko turakina mugafata amasanamu mukereka ababakurikirana umukino wacu wa taiji ngene usanzwe ukinwa. Yego urumva n'umukino uri mu mico y'abashinwa taiji. Hanyuma mumbwiye yuko biri muri bijya byose bigize kung fu. Yego rero nashaka kumenya uwo mukino wa taiji waje ngaha mu Burundi ryari wazanye nande? Bo reka gerageza kwishura kuri ico kibazo. Ukuntu rero waje mu Burundi, Joel yakarababwira d'abord taiji carico, yumvise si sport y'abarundi canke sport y'abashinwa ariko irakinwa kw'isi yose. Rero ukuntu yoba yaratanguye gukinwa hano mu Burundi, novuga yuko yatanguriye mu mpimba, uko yoba yaratanguriyeho rero ukuntu tubona ngaha niho twayimenyeye. Mwese mwahuriye mu mpimba? Yego twarahahuriye. Rero umwaka wa 2021 niho twagize amahirwe yo guhura n'umwigisha nawe twahuriye hari indani ariko yabyize naho mu Bushinwa arabinonosora. Hanyuma nkuko mwumvise Taichi ni style imwe muri style nyinshi za kung fu. Rero mwarimu yari asanzwe yigisha ayandi mastile atangura rero Taichi. Rero umwe wese muri twebwe asukuntu yayitanguye. Haje nibaza yuko nayitanguye nyuma yabo gato. Abani bo watanguye muri mwese imbere n'uyu. Nije muri yantuze kuri kikajo wari wagiye muri Taiji, we wagiye muri Taiji. Urumva jewe na mbe niyo ntuze iyo krebe itangura ndi mu ba mbere bayitanguye ku munsi wa mbere uwo mwarimu ayitangura. Urumva uyo mwarimu je twarakunda kuganira cyane gose, yanyiganira ibijanye n'Ubushinwa, imico y'Ubushinwa. Uwo mu metre ava yuko mbere atangura no kwigisha. Oya si Umushinwa. Yarabaye imyaka. Yego yarize mu Bushinwa, nyine avyiga mu Bushinwa. Rero tuganira nyene bijanye anyigana ibijanye n'Ubushinwa, kubera je nakunda kuraba amafilime y'Abashinwa na cyane bita ngo ni action movie. Numva kanyiganira nsanga nyine arazi ibintu byinshi ku Bushinwa kubera yarabayeyo. Ndamubaza ibintu bijanye na kung fu, navuga ati asanyigishe kung fu nanje. Wari usanzwe uri umusportif avant? Yego avaje narayigeze kuba nkina na karate. Ibi bya Shotokan narayigeze kuba ndabikina nkiri no mu mashure. Mugabo nyuma yaho nyene ndabanza guheba. Mugabo rero tumaze guhura n'uwo mwarimu wa kung fu numva umengo nyene ko mfise umwanya nta kindi kintu ndiko ndakora. Aho abantu usanga bari mu bindi mu byumviro bibi. Je ndavuga nti oya uyu mwarimu anyigishe kung fu byo bavyiza uko ndafise umwanya ukwiye. Musura rero nibuka ko yaravyemeye kuko hari hasanzwe hariho na krebe ya karate. Aravuga ati naje nobigisha nta ngorane. Hanyuma arasaba uruhusha muri direction ya prison baramwemerera. Maze kumwemerera rero turatangura. Twaratanguye turi nka 15 gutyo onye. Muga ku munsi ugira kabiri haciye haza benshi, ikibuga cyari cyuzuye. Twagira kuri tele ko hari ndani hariyo tele ya football. Twagira kuri tele ya football. Abantu benshi rero baciye babikunda cyane gose. Muga nyuma yaho rero aransigurira cyane kandi bijanye na Taiji, aransigura ukuntu n'Abashinwa bakunda Taiji. Mbere naravyiboneye mu kwezi kw'icenda k'umunani kw'icenda naje nari muri Chine, naravyiboneye ngene abantu z'Abashinwa bakunda Taiji. Rero arabinsigurira neza, arambwira akamaro kayo. Urumva nyene numva ndabikunze cyane gose, mbere inca nkunda gukina Taiji cyane kurusha mbere kurusha n'indi style vraiment. Yego niko byagenze. Nawe byagenze gute kugira ngo uje ngo wagiye inyuma y'iminsi ngana gute baratanguye? Bo jewe nari nsanzwe ndi umusportif. Je natanguye gukina impuze ya karate style yitwa Wadoryu mu mwaka w'1980. Hanyuma ndabandanya
bon nagiye kujya muri prison mfise ntuze ceinture marron umukanda usa na shokora hanyuma ugira kangahe kugira ngo ushikire no ceinture no aho bisigaje abasigayemo nijya noire gusa bisigaje gusa okay hanyuma nshitse muri prison nsanga ya ntuze ya wadori unakina nta yari hari je ndiyumvira ko no itanguza ariko ndabona ibyo gusaba impusha byari bigoye candaraba mbona umwarimu yatanguje kung fu najya kung fu nari imaze kuyibona nkiri hanze ntaraja muri prison yarandyohera hanyuma ndamusaba uwo mwarimu ko noja nanje kwiga kung fu hanyuma ndaja muri arambira ati nta kibazo ati jewe ndashaka kwigisha abantu bose ati n'ababiga Shotokan mwese ndashaka yuko muba ikintu kimwe mube umusportife mwese mwige ndabona okay ndajamo ndiga muri ico gihe twiga style yatwigisha style ya manoze amachanchweni ivyo bita amachanchweni zirya nyene zo kugwana cyangwa ivyo bita amatawu ariyo muri karate bayita makata turayiga ariko je nari nsanzwe mfise ikibazo c'ingorane y'intuze y'umugongo nari ngwaye umugongo nkaba kandi nari mfise n'ikindi kibazo c'intuze c'imwemu nakoze cyane impwemu zarambana ya kandi zimaze ku asma wari ufise mbwa zimbanye nke narumva ibizunguzungu cyane nico kibazo urabona abarimu ba kung fu baba bafise ni ari umwarimu international abafise na niveau nini y'ubuvuzi muri bijya by'intuze by'igishini niho yacambira ati bon ati wewe nta kamaro ko kujya muri aya macacweni ati ko nubundi imyaka ufise si yo gukina macacweni ati ingo muri taichi kwanza ubanze ukine kubw'amagara yawe sante yawe ibanze ibe nziza ntuzepumuze yawe ibanze igaruke kandi n'umugongo wawe ubanze ukire ariko kubera nari mushasha muri ico kintu jeje nyene sinamumva navuga ni avuga ngo nakaranye mbanze nkire nzokira gute uzomvura gute kuko iyo taichi nanje ntayo numva nayumva ku matwi gusa bon acatangura kunkoresha iyo bita taichi chigonge y'umuti ndayikora kweli harahera nk'amezi abiri ndiko ndayikora ariko uko nayikora narumva changement muri jewe nkumva yuko ibintu biriko birahinduka keshi nagize sport njyamye kuvyuka mu gatondo cabi kibazo yabingorane ariko maze gutangura taichi navyuka numva meze neza kandi ngaca mbyukira kandi muri sport mu nyuma nza kwiretrouva wa mugongo ntacumva unjya aho sinari numva ntiwigeze usubira kugira problème ngushe kuno munsi ubuzima bwanjye bumeze neza navuyeyo umugongo umaze gukira maze nk'amezi 6 n'umumetri ndamubwiye ni ebana ngiye wa mugongo warakize bana cyambira ati none imwe munaza ati muri no minsi mbona umengo ufite double poum ati genda rero ubandanye ati hari n'abandi bafise ibibazo nk'ivyo uzobafashe nabo bakire ndabana okay niki muciza mu nyuma turi hariya nyene bon abantu bariyongereye cyane bamaze kumenya yuko yataye ikira kuko hari abantu usanga bafite ingorane bamaze imyaka myinshi bibere hariya bicaye gusa atana gasport akora ugasanga amaguru yarononekaye n'ibindi bihimba bose baciye batangura kwirukira taichi kandi ku munsi ntihabura umuntu atubwira ate bana tije numva meze neza ya okay by'inyuma turabivugana nyuma reka mugabo Marcel nawe tugira ingene nagiye yego je nanje nkuko bavuze hariyo terrain ya football kandi jewe nari sanzwe no football no novuga yuko football ndayikunda cyane rero naragiyeyo nkishika maze nk'amezi 2
donc nashitse nkina football muga maze nk'amezi abiri gusa nshindagira navuga nka blessure ikomeye yo muri genou kuko ni blessure ndiko ndakina narasimye nta muntu yamvunye narasimvye ukuguru kurahindukira c'était comme si nk'abaje baje dora tubona bapfunika amaligament kuko ni shock na naciye ngwara umwanya munini kwera naramaze nka 8 mois nkiri hariya donc ntashobora kwakira no kuja hariya muri bwa z'ubwiherero byari ibintu bikomeye cyane ko sinashobora gufunya ukuguru kandi hari amavuma ivi ryaguma ari byimvye kandi ryagumamo amadureur aragerageje amapomade narakunda kunywa antidouleur ya miti ibagabanya ububabare ryaguma ari byimvye rero nkamagerageza sport zisanzwe nko kwiruka kuko hari ibintu byo kwiruka cross muga nkagenda ncumbagira kandi meje kwiruka ryasha ari byimba cyane nyene nari nashaje kuko nari sigaye ncumbagira kandi baguma bambwira je rero batangura narababona kuko batangura taiji nivyo vya taiji babivuga ni arashaka kuvuga taiji canke taichi yego rero narababona ahantu bakinira kuko ni kuri tanya football ahantu hajya igarukira hejuru yaho niho baca bakinira mugabo rero nabona imenga ni ibintu by'amadanse byo gufina kandi baravuga birakiza biragira iki mugabo afite jewe kubera nize nasa umuntu nkunda science cyane navyo nize muri secondaire donc ndakunda ibintu umuntu ashobora guprovinga umuntu ashobora rero ariko arambwira umuntu arakora exercice agakira nzi neza yuko muri jeno byacigaguritse ahubwo ataya ko n'ububeshe gusa kubera umwanya munini nari maze mbabafise ububabare bwinshi ndegera uwo mu maître naramubona ntitwari tuzinanye ko barambwiye ati genda umubariye gufasha ndagenda akagufasha ndamubaza nagize ikibazo iki donc wari wamaze kwihebura yantuka kuko urumva hariya n'ibintu byo kwivuza ubuvuzi ni bikeyi donc nk'ibyo oye kuja mu iradiyo kugira biba bigoye donc ndavuga ati rero bizompanga ko n'imiti nari maze kugerageza byari bimaze ntaco byatanga hama aca arambwira ati je ndabiravye ubuze ugatangura taiji yego kandi uwo munsi ico gihe amubwira ngo ntangure taiji Joel taiji ntiyari bwayitangura yari akiri muri ca chancwe yego nakira amachancwe cyane amanachwe cyane kandi arashusha yaramaze kwigisha nka babiri mugu ico gihe jewe ngendamo abo babiri sinzi ikintu cyaje cabafatiriye aca ntanguza ndi jenyene anyereka ama exercice make rero au bout de 2 semaines ndi ku gitanda sinzi ukuntu nari mfukamye handi umuntu avuka senga kuko ari ukuntu ntashobora gufukama ngo shire ndagufukamira kure nabikoze ntabizi cyangwa ati kumbe byabintu ndagira kuguru umuntu ntamagara ubona ivi ryavyimbutse kandi nari maze nka 2 semaines kandi sinagenda iminsi yose nakora nka 4 muri semaine kandi nka 30 minutes gusa ko utaramenyera biba bigoye kumara umwanya munini rero bona bya bintu birakoze rero mugabo muri izo 2 semaines nari ntanguye Joel nawe yaraje ece turatangurana turiga byinshi ivi rirakira gushikaho nanje ntangura kugira bijya by'amacanje kuko bijya izo style zindi zisaba gusimba ukagoko kuguru kumwe ukagira donc biba bigoye ufise nka shock mugabo nizo zindi zose ntavuye ndazikina normalement rero ntangura rero gukunda taichi gutyo ndayibona nk'umuti kandi turi na hariya yaratwigisha gufasha abandi tukabona umuntu yaje afite ibibazo baraja agatanga témoignage ibibazo byanje byagiye byafasha ibibazo byo mu mubiri physiquement canke même mentalement birafasha ego mentalement hoho ashibiranya gose mbere ego urabona hariya d'abord ibibazo dukunda guhura navyo hariya abantu bari hariya mental niyo yantrene na physique kumera nabi kuko urumva tuba dufite stress nyinshi cyane muri hariya turi hariya nk'ububona ati none nzomvaho gute nyene uba wihevye ubona ibintu byabishe ibintu donc ufise tellement de pression na stress nyinshi rero tayici ikintu ca mbere kivura nuko nico ntusubira kugira ibyo bintu by'ama stress ubuzima ntushobora kubona muri ntibashobora kubona muri angle imeze
negativement ntusubira kubibona si ibintu like uca wumva umenga urakomeye mentalement uca wumva umenga urabaye mature birafasha rero ku bantu benshi mentalement ni ikintu gifasha cyane nibaza ko utameze neza mentalement n'ibindi ntibishobora kugenda neza oya ntibyogenda neza yego ndababajije ko bibafasha ku mubiri aha tubona ufise shock cyane no mu mutwe bishobora kubafasha bon ubu pour le moment turicaranye ngaha Dieu merci umva mwarashoboye gusohoka aho mwari muri bakunda ngo ni mu kindi gihugu mwaragarutse mu gihugu mumaze kuva hariya ninde yazanye l'idée yo kuyizana hanze nayo mwasohokeye rimwe mwaviriye umunsi umwe byagenze gute nazo je nibaza abantanze gusohoka rero je urumva sije naje ubwa mbere uyu niwe yaje ubwa mbere mugabo urumva lide nibaza ko nije no kivuga ko cyane ego urumva tukiri hariya anye twari tuzi ko mu Burundi hariho federation ya wushu niyo kungufu nyene ego bayita Burundi Wushu Federation irahari ego abayifuza rero kina kungufu barashobora kwibarondera baka abantu bafise abana bakiri bato bashaka gukina kungufu abana bato bigishije kungufu baca bakubita abavyeyi babo oya bafise ego barafise akaranga mutima bagenderako ego hanyuma rero je maze gusohoka uyo mwarimu yarambuye ati kubera yari asanzwe azinanye n'abarongoye Burundi Wushu Federation arambwira ati urabarondera kugira ngo muganire mubandanye ibi bikorwa bya kungufu ndavuga nti nta kibazo kabisa nzobarondera maze gusohoka rero nibuka ko umunsi ugira kabiri gusa nacenda barondera maze kubarondera rero barambwira aho bakorera barambwira ko ari ahantu bafise club ngaha mu Yenza kwanza kumugumya mu baporo na kumugumya nyene ndaza mbere uyo munsi nje nazindutse cyane no kubarusha nsanga ntibaraza mbona bamwe baratangwe kuza mugabo abari barongoye rero ntuzeye barongoye federation uyo munsi ntibaje cyamana ndaba contacta barambara bati twe urumva kenshi tuboneka muri kaminuza y'u Burundi haya muri Institut Confucius urashaka kuza ku munsi wa gatandatu twese tuba tuhari barambara n'indi minsi nyene ndavuga ntego nta kibazo maze kugendayo rero turahurirayo nyene nza mbona hariho n'umwarimu w'umushinwa hanyuma uyo mwarimu w'umushinwa mbonye turaganira ndamuha histoire yanje yumva nyene ari interesse cyane kumviriza ivyo wanje ngene natangiye gukina kungufu twavugana mu mushinwa mwavugana mu gishinwa oya twavugana n'igishinwa waje bakibigisha ego ubundi nsazo n'umuntu uze n'umunyeshure yiga igishinwa niga muri mwe bita HSK ya kane ndi igishinwa ego nyene turaganira yumva nyera bayeterese kuri histoire yanje ngene natanguye gukina kungufu ndamubwira reko je ndi interesse cyane muri taiji kubw'ivyo rero acaravuga ati oya rindira wewe wo mpakanya tugategura umunsi tukazohura ukanyiganira neza histoire yawe ndamubwira ati nta kibazo rero uyu munsi nyene navuyeho nyene ndi interesse ko no ahubwo no bandanya nkinira muri Confucius kubera niho nabona umenga umwanya wonyorohereza cyane rero nyuma y'ukuganira n'uwo mu master w'umushinwa rero yahavuye anyemereye yuko mu byo yahora yigisha mwumva amfete ni classe iba yagenewe kungufu gusa kubera hari abigisha bigisha igishinwa hakihaba n'umwarimu rero wa kungufu gusa rero yacyavaho anyemereye ati ubu rero ngiye gutanguza classe yahariwe taiji gusa ibindi byose tubanje guhagarika yaciye abanza kubihagarika kurumva je namuhaye amatemwanyaje cyane y'ingene taiji yamfashije n'ingene taiji yafashije abandi bantu benshi cyane mbere Martial warabizi ko naramusabye n'amantuze kunyegeraniza amakuru yajaye n'amatemwanyaje y'abantu bashoboye gufashwa na taiji ndabimuheza uyo master w'umushinwa rero yaciye ba interesse cyane gose
acatangura yego ahagarikiye izo classe zindi yego acagira classe ya taiji gusa sura nyibutse zino zokoze Nirame Pascal we nawe wahavuye umenya Joel itari muco navuga uti reka ndamukurikire bon ndimwa yahavuye abandanya canke nawe umaze gusohoka bavuze uti Paul mama ameze neza n'umugongo warakize reka ndabihagarike oya sinavuze ngo ndabihagarike kubera urabona umuntu usanzwe ufise intuze ya umuryango wasize umuryango uraho ukiva hajya ahantu kugira uronka umwanya wo kujya mu bintu byinshi biragora hari utundi tuntu banza gutegura umuryango umva Joel yarasohotse ariko asohotse acarankontakte jewe sinari bwatangure kuja mu yindi migi gutangura tuvuganye yarambira ati je natanguye na sport kuntuze kumugumya mbani ha okay nzoza mu nyuma arambira ati bana hari aho kuri ntuze kumutanga kuri Confucius cyubu niho nzotangura kwiga ati kandi umwarimu yarambagije yuko hari abandi bantu twakinanye taichi bashobora kandi namubwiye yuko nawe wagiriwe amahirwe wasohotse uri hanze cyambwira ati bon ntangorane je nzoza wa mwarimu nyana cyamubwira ati bon uwo muntu nawe ndamukeneye ko tuvugana aramusaba yuko yombwira tubonane turagenda nyine ahantu turicarana n'uwo mwarimu na Joel n'undi mupeti yakunda kumusubiriramo muntuze rumba yacakoresha igishinwa cyane rumba nicyo yego icyongereza arakivuga mugabo urumva si neza turagenda turavugana ndamuha matemoignage nyene ya taichi nawe icyo yamariye n'ukuntu nayimenye naho ngeze ubwo nyene acarambaza ati none ati hamwe mfashe programme mu byo nahora nigisha ati wewe uri d'accord kwifatanya n'abandi tuzokubona ndabona nije nta problème nimwe nahubwo narinda bikeneye cyatubwira ati bon ubu rero ngiye gutegura umwanya nzobamenyesha umunsi muzora muzirako muze mwifatanya n'abandi banyeshuri bose nari nsanzwe mfise tugire tutangure kugira gukina taichi mwebwe mwarateguye terrain Martial yasohotse asanga bimeze neza afise ahashikira yego twavuze byinshi bijanye n'ibyo n'ingene byagenze l'histoire mugabo rero nashaka mumbwire none uyu yatubwiye ko akunda ibintu ashobora gupruva umaze kuvugana n'umudoktor canke waragiye kwivuza umaze gusohoka ukavuga uti ngende kurabisha kwa kuguru ndabe ko réellement ngiye muri radiographie byakize canke wowe nawe ngo ugende ubirabe mu mugongo kuko birashobora ngira guhagarara mugabo bitakize hari uwo yaragiye kwa muganga kugira ngo birabe kuko nabajya basengera abantu mara no mbere babasengera hagati y'abashaka yego yego jewe sindashobora kuja kwa muganga kuko nubwo atamadura ufise ko kame nimba ari rupture ya ligament ni ikintu kigoye cyane gukira ariko jewe uko nakize nije ndakuzi kuko nari nsuba bari ku buryo ari amuvuma amwe ntashaka gukora nababwiye nko gupfunya ukuguru ntibyashoboka rero nibaza ko sino kwirirwa ndaja kurabisha kwa muganga kuko narabyibonye ko kandi nibaza ko cyane nk'ibintu by'amashoke nk'umuntu arashobora kuba afite ububabare nk'imigongo cyane hariya tukiri hariya kandi abantu benshi bashobora kumva bavuga ngo arasa ububabare bw'umugongo ubwo bubabare bw'umugongo no mu iradiyo sinaza ko babupima canke iki kuko no kwa muganga urashobora kugenda ndasa ububabare bakaguha umuti ugakira donc rero iyo umaze gukira kugenda guprovinga sinibaza ko biba byoroshe cyane ku bintu by'amashoke ariko hari abandi bafite uburwayi abantu bakunda gutanga ibiharuro cyane nk'abantu bafite nk'amadiyabete rero nk'amadiyabete bobo baba bifitiye n'utuappareil niko nabivuga dupima rero nk'abo cyane bakunda gutanga ibiharuro biri
ugasanga yatanguye afise ari nko kuri 12-14 ugasanga kuva atanguye taichi byagiye biramanuka gushika aho bishika kuri normal 6-8 yego urumva ngaho nyine ivyo nashaka ko mutubwira kugira ngo mbwire hama ni ubu muri ono protocole kuko urumva Joel yatanguye ari wenyene naho bugaye class nibaza ko abo watumye bugarira ama class yandi baragushapuri bavuye baca baza muri taiji byaciye bigenda gute ubu muri bangahe bakina iyo taiji nga mu Burundi mukinira he hama mutubwire nibibagora nibiborohera ngira ngo kugira ngo twumve yuko n'abandi bantu boshobora kwifuza kwifatikanya namwe mu bemerera kuja muri bo hanyuma kujanye na nombre ubunye tubona iri active cyane ni nombre y'abashika ku 37 no tubona bari active cyane gose nayo bundi abamambre bo ni benshi mugabo urumva dufata twebwe abo tubona kuri tele cyane nibo tubona abo numva bo mufise polo mama ni 37 nibo bari ego hanyuma mufise vision iyihe none kuba muri muragira taiji nga mu Burundi mwifuza be harabaho ama match kuko urumva nibaza ko ari umukino ni ama competition harabaho ama competition hakabamo gutsindana hakabamo kugirana bigenda gute muhora mukunda ama competition nga mu Burundi barazigira bigenda gute nkuko wumvise yuko ari sport iri kiratangura nubwo yatanguye muri 2023 ni turagira amahirwe yo gukoresha ama competition yo ku rwego navuga nka national naho yo bari locale nubwo nduwavuba cyane hano ariko amakuru naguma ndayaronka kandi turakorabora cyane nabo rero nibaza nta competition turatunganya ko turayitegura turayitanguza ni izo match ko ravuga nyene urumva turashaka gutegura competition iri national même na international kandi Imana ibidufashijemo tubishaka muri uwo mwaka nyene wa 2025 yego nubwo wumva umenga namba iracari nto ariko abo barakwiye kugira bashobore gutangura competition kandi abo yavuze 37 n'abakorera kuri Institut Confucius bari active turiko turagerageza kwagura ama club ama branche nk'ubu uye Joel hariyo club yari afise yatanguje muri jardin public hanyuma aho shikiye arambwira ati fata hole rero gushika ubu nibaza ko natanguje abantu babiri shize ari abantu babiri gusa ariko ndafise 13 ego urumva rero biriko biragenda bikura nka vision rero dufise nkuko wumvise d'abord tai chi iri muri style za kung fu bamenyereye mu bintu byo kurwana kandi na tai chi ubwo irafise style yo kurwana yitwa tai chi chen hariyo na style rero iri mu buvuzi yitwa tai chi qigong tai chi qigong cyane niyo dufocusinga ko izo zose turazikina canke turazipratika ariko iyo dushirako ingufu cyane niyo y'ubuvuzi niyo dushaka itera imbere cyane mu Burundi kugira ngo ifashe abantu amagara y'abantu ayo magara atameze neza donc haza abantu bafite amagara atameze neza canke n'umuntu yumva kimeze neza yo bigira kugira ngo protege ubuzima bw'ibara araronda ako gihe bavuga ngo mye gegeriye rero ni byiza ko umuntu kuko uri muzima ahubwo afite amahirwe menshi yuko ubuzima bwe bushishikara kuba bwiza rero twe muri vision zacu turashaka ko mu Burundi urwo rukino rutera imbere nk'izindi nkino yaba nka football yaba nka za karate za judo nka tai chi nayo igashinga imitsi nagomba cyenda babaza intambamye muhura nazo kuva musohotse mukaza muga kuko nibaza ko hariya byaraborohera kuko mwakinira ngaho numva abandi bose baba bari ngaho ubu naho intambamye muhura nazo nizihe hama nico mushobora gusaba peut-être abatwumviriza ashobora kuba atanazi yuko nga ayumva canke akaba afise ico ashaka gukora kuri mwebwe canke yoba yenda ico tuma aba interesse cyane n'igiki ngira mbajije ibibazo byinshi sigura ikintu kimwe nari ntanguye ku macana muhura nayo ngaho nibaza ko baza kumwunganira kuko ama-challenge yo ntabura ikintu ca mbere challenge ya mbere duhura nayo d'abord ni challenge ngira navuga ko ari ya culture hari ukuntu
abantu babibona hariyo igihe nari hajya kuri jardin public ndiko ndakora ndi jenyine ndindiriye aho nsanzwe nkoresha hariyo groupe y'abantu sinzi abantu bakora ko narabona ko bambaye nka uniforme ko barabiraba bakavuga ngo gushaka ibyo bintu mu bisatanike donc iyo niyo challenge cyane tugira abantu benshi bavuga ngo na esprit n'amashetani n'iki numva ko binakizwe n'ibitapfa ku mwana bibaye ariko numva n'abami babiri baganzise sote ni numva ni imana yiganzise bagaca haza n'undi musikibe ari wese urumva rero iyo rero niyo challenge nyene urumva tukunda kubibona muri angle supérieur gusumba ko babibona muri angle physique or que iyo tai chi mwumva bavuga tai umva ni n'amajambo abiri tai chi tai ni how to use ko koresha chi nayo ni energie interne mu kirundi energie sinzi ubona bivuga basi ni nguvu ubwo kari ingufu ngira yego usanganye ingufu ziri mu mubiri wawe ni nk'aba kumuyaga nkuba amfete uko izo nguvu zituma umuntu nyene abaho inguvu ituma wewe ushobora gutambuka ko dufate nk'umuntu abaye paralyze urabona ko adashobora gutambuka buriya ziya nguvu mu mubiri we za hari ahantu ziba zidashika kugira abe paralyze kugira ugire uburwayi kanaka rero abashinwa bo bavuga ko umuntu wa mbere ku isi afise energie nyinshi ni umubebe afise 0 jour donc akivuka afise energie nyinshi niwe iri pire nta kintu kimwe birakora cyo gituma n'uyo niyo ugiye mu mazi bidatakwarwa ariko mbaba agiye mu mazi ntatwara urumva rero urumva ntazi byarimo ntazi byarimo akunda kubikira abantu badafite yego ntazi byarimo umwana mu bisanzwe umubebe aba afise iripire energy iripire kuko iyo mutereye mu mazi naho mutereye mu meterega niyo twara ntacaba okay urumva ntacaba rero anavuga ko iyo ubwo navuga izo nguvu rero izo rukavuga ngo ni kwa Sekibi bicaye ku mana ahubwo n'izimana ko nizo yaduhaye ko ntitwaremwe na Sekibi donc umuntu wari we wese arafise energie y'umubiri ni nka kujya mvuga ngo no munsi ndarushe ngo nakoresheje energie nyinshi donc si yo wakwiye kwa Sekibi kamwe energie y'umubiri kandi baranapima hariyo navuga igipimo ngereranyo umuntu ari normal akoresha umuntu ari normal abafise 7 watt tubivuze muri ziya nguvu za electricité abafise 7 watt mu mubiri rero iyo turiko turavuga ati turiko turagira tai chi turiko turagerageza gukoresha ayo ma 7 watt kugira ngo yego kandi ushatse no kuyagwiza uyagwiza kuko urumva twebwe navuga barrage canke centre de gravité y'umuntu iri hano musi y'umukondo urumva rero iyo centre de gravité niho hari barrage ya energie iyo tuko turakina tai chi rero tuba turakora ya energie ikazunguruka partout mu mubiri iyo energie nituvura nituvugwa n'ikindi tuvugwa n'inguvu z'umubiri wacu dufise turi muri twebwe donc umuntu atabikora hari ahantu stoke iyo energie hari ahantu itagirenga yego hari ahantu idashika hari ahantu idashika amfe dusanga yifise nta kamaro imufitiye yego alors que mwebwe turayikora ni nko kuvuga nko kuyimotiva canke nko kuyikabura igashobora igashika mu bibanza mu bice byose by'umubiri yego kandi ca mu mitsi donc rero challenge ya mbere twara kuma challenge ya mbere tugira ni ya culture bavuga ati baraca bitinya kamengo ni ibintu satanike ni ibintu spirituel mugabo biri physique yego ntabwo biri spirituel hama ikindi challenge novuga igira kabiri novuga yuko naho dushobora gukorera no kuvuga nk'ubu dukorera mu mariye ari ouvert naho kuri Confucius dukorera ahantu huguruye no muri jardin public donc ariko mwani mwifuza ubundi hari byari bikwiye ko mukorera ahantu hameze gute bon urumva tayico ubwayo ni byiza kuyikorera ahantu hari ouvert kuko niyo communica neza ari umuyaga mwiza oxygene nziza ariko uravye amasaha y'abantu bashobora kuronka nk'amasaha y'ijoro benshi bavuye ku buzi byo borohereza dufise ahantu hari salle hari éclairé dushobora gukorera hama ikindi naco n'imvura irashobora kutubuza turashobora kugenda ugasanga haguye isegenya uwo munsi ugasanga ubaye impfa gusa ya masaha dukora
donc ntimushobora gukora mu mvura none oya shora bikorwa mu mvura rero ubundi tugaba amagara meza ariko cyo kwiyaka ayo magara meza n'inyagihe hari ikintu ubura mu ego ubwo ndabwo wabishize kuri risk kuko umuntu urazi yuko ari conducteur d'electricité yari ko aragwa imvura ushobora kuzima ituragaro gufatwa n'inkuba bibakoroshe rero ayo mariske yose niyo tuba twevita hanyuma ikindi naco challenge yindi dukunda kugira nk'abantu basanzwe bakina murabona uyu mwambaro twambaye rero mva umwambaro twambaye ugwa amafaranga kandi no ngaha mu Burundi y'amakanzu uboneka mu bapati abametodiste bamba metodiste imbere yahe n'abahita babonga aba orthodoxe bambara noire nk'uko nyine baca bagira namwe oya nta okay urumva uyu mwambaro nawo utegezwe kuva mu Bushinwa original yayiva mu ego ziva mu Bushinwa iki ego ushobora kuyisonesha ariko no gusonesha navyo urumva kugura tissue urabona ko bisaba tissue nini tissue nayo murazi ko byaduze umwambaro birato ibyo navyo biraba mu challenge ibyo nivyo ahanini nkora mbona sinzi ko bonyunganira ejo mwunganye Pascal ejo mwunganira mu ntambamye uhora uhura nazo surtout nkawe cyane mu kugira ngo ushobore kubona uko wifuza aho tayici wifuza kwigera ego bon intambamye nini yayivuze intambamye nini duhura nayo naho dukorera ego aho dukorera tayici ko yababwiye yuko twifuza gupanura tayici tuyigeze kure mu makartier yose wanashaka aho tuba hose tuhakinire tayici ariko ibibanza byo gukiniramo ntabyo dufise ntibiboneka bamaze kugenda kubaza bato bafise amagym tonique ko mugerageza gukorana nabo bakabe kugira ngo peut-être munaganye nabo murabe hari abo mwoba mumaze kugenda kubaza mukumva yego abaho hariyo nk'abamaze kugerageza kuganiriza ariko usanga nka twebwe hano dukeneye sale iri ouvert atavyuma birimo ubu rero kenshi amagym usanga abantu benshi ubu bakunda ibintu byo guterura rero kenshi usanga mu massage huzuye ibikoresho turashaka kuronka bajya bakora zijya zitwa za taibo bakorera ku muziki ni turashaka kuganira nabo kugira twumve ko twokora boha sinzi ko hari ico noba nibagiye kubabaza kuri nashaka kuvuga ku bijyanye na challenge ari indi challenge dushaka dukunda kugira kandi ijyanye na Marcel ikibazo bijyanye na kiritire abantu benshi iyo tubabwira taiji twababwira ibyiza bya taiji benshi ntibihuta kubitahura cyane kubera bumva babibonamwo cyane kugwana fight urumva rero nk'umuntu aba ari umupapa mu mama yacabona ati none je nwangiye kwiga kugwana ikindi nacu usanga ari abantu usanga bari muri aya madini nyene ari madini menshi ibintu bya siporo batabibona neza cyane gose bacabona umengo nyene bo binjiye muri karate binjiye mu zindi nyene siporo ziyobeye bikaba nyene byo babuza kubera imyemerere yabo iyo challenge rero turakunda kuyigira cyane gose na cyane nawe wavuze ati wabonye twambaye umwambaro uravuga uti ni babashinwa bagwana cyane benshi rero umva babonye umwambaro nyine bavuga naje nzokwambara uwo mwambaro kwe toya ati ati sport nayo bundi vraiment ikindi nuko nyene sport en fait nta publicité iraba ikwiye kugira ngo abanyagihugu bayimenye bamenye ibyiza byayo bundi hari abantu babwira gukora siporo bakumva nyene babaremetse umuzigo uremereye cyane gose kuko siporo cyane nko umuntu agwaye mubwiye ngo ukore siporo aba yumva nyine umuremereye cyane muga mubwiye ati genda bagutera urushinge genda unywe binini iconye kiroroshe ko arashaka gukora ryamye agize gute muga mubwiye ngo ukore siporo acatangura kwiyumvira mbega ni siporo yihe bambwe nze gukora cyo rero numva ntibarashobora gutahura ubundi twe muri taiji turafise udusiporo tworoshe cyane umuntu agwaye ashobora gukora n'umuntu adashobora guhaguruka ashobora gukora hanyuma bikagenda neza yaba yaracitse amaguru agashobora gukora taiji
ibyo nyene nibyo tuba dukeneye ko abantu bamenya urumva mugabo nyene kubera imyemerere y'abantu batumiriwe kuza muri uwo mukino yego uko abantu benshi bakunda kwitinya nk'umupapa akakuvuga ngo ashe oya ngo nzobarunkira wa muhungu wanje canke wa mukobwa wanje mugango jewe urumva yego ujewe ngo ibyo byarandenganye tugerageza kumusigurira urumva nyene bikamugora gutahura ariko nibaza ko bizoza buhoro buhoro arabo tumaze kubona baza nko muri club y'uyu unye namaze kubabona benshi baza kandi batanguye kunda kino kiganiro bumvise temanyaje ko ari habari bagwaye umugongo bari bagwaye ukuguru nibaza yuko bizotuma abantu bashobora kuza kandi mwumvise ko n'aba diabetike yego antuka diabete niyo ngwara bobo rero birabafasha cyane gose kabisa dufite amatemanyaje menshi ya ngwara ziri chronique yego non transmissible harimo iyo ma diabete ama hypertension ama nerf ibyo bintu nibyo cyane ifasha cyane murakoze cyane mugabo je nifise ikibazo cyane nyuma kimwe ngira ndababaze kitajanye n'ibi vyataye mwese mwambwiye mwahuri ngo ngira ndahebona ndababaze akaba ikibazo kimwe murakoze kuvuga ko liberté ari ikintu gikonta cyane ngo gikomeye gose surtout ngo umuntu ayimenya iyo yamaze kwitakaza nka shaka ko mumbwira gatoya umbwire ko uko wari uvyibaza avant ko winjirayo nuko umaze gushikayo wiyumvise ko itandukaniro ryari rihari si iyo jambo wari umaze kuryumva bari batubwira ko amagara umenya agaciro kayo ari uko uri mu bitaro liberté uyimenye uri hariya hanyuma ikindi ntaco nibuka reka mbanze mwebwe turi kumwe ngaha vyoba vyari bimeze gute nire ngaha twegerane kuri iryo jambo ngerageje kuvuga kuri ico gusa nibaza ko wari umaje ngo liberté baravuga ko gifite agaciro cyane gose iyo umuntu akubwiye yuko genre uri libre yego la liberté irafise agaciro cyane deja kwinjira hariya d'abord umengo uri muri film uri kurinjiye rya mbere bayumva je nahora ndaraba ry'amahoro mu viziya z'amazombi deja kenshi abantu binjiye mw'ijoro batwara mw'ijoro kenshi babashikana yo mw'ijoro kuva saa moya kuduka rero umva ntihaba habona ukuntu nyene ubuse n'ivyumviro je nabona umenga ko ngiye muri filime kubera iz'amazombi sinabumva nyene ko ndi mu muzima ndiko ndarota kwanza era jewe gusa ndi umuntu usanzwe narahezagijwe umutima udatinya cane sinahabaguritse gose ariko ikintu nibuka nuko hariyo ahantu bita kuri donc hajya mwakiriye amavizita abantu baje kubaraba bahita kuri Bundesi Bundesi donc n'ahantu donc sinzi kumaze kuja ego ukicinjira kurajya maquillage inyuma y'ajya maquillage nuko bahita usanga abantu donc iyo baje kuvizita bajya bari ndani baba abantu baje donc je hajya ahantu sinahakunda kubera naca mbona umva uri hajya urabona aho twita mu gihugu wari uri hariya ahanze uhita mu gihugu donc rero kubona mu gihugu byonyene narumva bishize mu indeta donc sinakunda yego sinakunda kuharaba kurumva nawe ati hajya ni hafi mbwa sishaka kuhashika donc rero ni by'agaciro kuba liberté ni ikintu gikomeye cyane narayibonye urumva yego warahabona mugabo iyo nshaka kuhashika ari ku metero nkeya ako kamembe rero naca ninyima no kuharaba tellement sinakunda kujayo no umuntu aje kundaba twahuriye hariya muri village gusa haragira ikibukiye bof ibyo rero bivana n'umuntu wari wese donc deja hariyo nk'abantu bavuga ati kwiyakira gute je ibintu sindavyakira hariyo nk'umuntu aba yumva umenga yararenganijwe n'iki nivyo bindi nakubwira donc aho acatangura gukora ibintu za montage rero kwiyakira no kutiyakira bivana n'ubushobozi bw'umwe wese bwo mu mutwe ibibazo byinshi hanyuma bakubwiye ngo urasohotse muri za metero zingahe uravuga kugere ninjiye ndi muri movie nasohotse ndi muri movie wari usanzwe ubizi ko uza gusohoka cyane aba ari surprise je kuri je byabaye surprise ari ababizi ngo kuri je yabaye surprise je m'y attendais pas rero mugabo cimbona ndabayemo
ndatashe then ça genre ya filime rero yatanguye en fait yego barampamagaye ndumva ko hageze ko ntaha mugabo ndagenda nyene ndi normale ndasinya ariko umusinya kuri ahantu hatatu mugabo rero mpije gusinya gati ndiko ndanatambuka ntaha sinumva ko ndiko ndatambuka numva rero ko ndi muri movie rero nagiye kubitabura cyo n'imisi itari mike n'isomene yose ndi hanze ko deja no kurara muri chambre atari hariya ari ibintu bireze nawe na entre-temps ndashaka kumenya umwanya w'amaze ejo namazeyo 4 n'amezi arenga nawe gajo nyine mwavuze ibijyanye na liberite liberite ni ikintu gikomeye cyane ha bwose je sinumva ngene nona gisigura amfete kujya bahora bavuga ngo nka esclavage n'ibindi no gufungwa nka esclavage baba gusizemo ko esclavage uri hejuru y'undi mu master no kuvuga ngo ntiwigenga ntushaka gukora icyo ushaka ntushaka kujya aho ushaka no gufungwa rero nuko no kuvuga ko nintuze ni ubori ufungiwe mu mantuze mu mametero makeyi cyane canke ni muri ankro udashobora kurengana nubwo hajya ubuhabona n'ikintu cyokorokera inyuma ntushaka kujya kukinoba urumva ko ni ibintu nyene bikomeye cyane umuntu adashobora mbere benshi badashobora bidakunda ko banihanganira bajye abantu barumva ngo naka ngo yatorotse yagize gute amfete biba byanse ko yihangana ko kenshi abantu batoroka ugiye kurana dossier yiwe urabona neza ko ari dossier by'ukuri yihanganye bakayitreta butungane bugakora ari dossier vraiment yotaha neza atuje nyene ntagire umuntu asubira kumurondera mwakumva umuntu aragerageje gusimba uruhome bakibamurasa arapfuye kandi urumva nyene biba byamunaniye ego ni nka suicide nyene ego bafite biba byamunaniye kwakira ego wowe none nabajije Martial nyene we yavyakire wowe kuri wowe byarakoroheye ko wari wambwiye ko wari usanzwe uri sportif nawe vya au fond d'autres wari wumva umeze gute ego nari n'umusportifu mugabo urumva nari maze igihe ntakora siporo cyane rero maze gushikaho nyene na gymnastique ku mugoroba nkuko Martial yabivuze ko bakunda kubatwara abantu ku mugoroba nyene ndabona nyene ko hari ikindi kintu nyene ngiyemwo ahantu hari ukuntu usanga hatabona rimwe na rimwe nyene abakwakira nyene bakakwakira ukuntu nyene biri bizarre ukazabumva ngo shusha amazi bansuke kwa mari kirumva nyene bikaba ari ibintu nyene bikaba ari ibintu biteye ubwoba bikaba ari ibintu biteye ubwoba urumva kaza wumva bagusabye amafaranga y'ahantu ngo urara nawe nta n'icyo ufise nyene ukabura icyo ufata n'icyo ureka wiyakiriye inyuma y'iminsi ngahe wewe wari muri filime dozombi we nawe wari wiyakiriye jewe no kuvuga jewe amfete bukeye barabashira ahantu bakabigisha ingene muzobaho hantu bakabereka ibintu byose byaho hantu nyene agenda umva bambwira ngo ngaho hariho n'ishuri ushobora kurigamwo ibintu bitandukanye zaba indimi zaba imyuga byaba ibiki aho rero numva ndaremye ko mbonye ahantu by'ukuri nshobora kuronka igitabo nkaba ndasoma nshobora kubona umwigisha imbere yanje akaba aranyigisha nyene naciye numva umengo norema mengo aho hantu hashobora kuba hari ubuntu ni nyuma yo gusohoka reka mbaze Pascal kandi nabushize mu byinshi byinshi nagusubije inyuma rwose mugabo byananiye ko nogenda ntakibabajije mumva bagenda umenyesha amakuru biragiye nawe winjiye muri muvu je kwinjira ninjiye byarananiye kwakira narababaye cyane ko ego ninjiye ari mu ijoro kinjira kwanza sinabona ahantu ngiye hariho ndabye abantu bose bahari muri uwo mwanya wamenga ninjiye mu ntare zigomba kumusama
nayo ndagira ubwo ndavuga none eski ndi umuntu bazanye ngaha ndi umurundi cyangwa igihugu cyangwa ko amaboko abantu bose bameze ariko d'après tout ndagenda menyera uwo munsi mw'ijoro byarananiye kugira kwiyakira no kwakira abanyakiriye abanshikanye aho njyama bambira ngo bana ngo amafaranga y'igitanda naya ejo kandi utayatanze tugusohora tukwirukana cyane yumva none nibanyirukana nzoca nsohoka nzubire mu gihugu abono banombo kumbi yajyanye hanze hajya nyene abantu bagutarumva imvura iguye ikugwa ko nyene aho abantu bose ndabona abantu bashika nk'ibihumbi 2 ariko atamuntu n'umwe turamenyana na rimwe abani bo reka nikawushe uwo munsi nararyamye ariko ebana sinigeze sinzira naguma ndi maso ndaba yuko hari uza kunca umutwe basi ndaba ukuntu bigenda buke mu gatondo bona abantu bose basa neza turasa tuvuga ururimi rumwe ntangura kwiyumvira sha bintu naho natinya abantu n'abantu nkanje ariko ebana nkagira distance nkatinya kubaza umuntu ikintu nico nkene naho no shaka amazi yo kunywa ngatinya kubaza nimbe nonywa amazi ndavoma ngakauka ariko d'après tout inyuma y'iminsi 3 nari namaze kuyakira ngo ni bon okay igihugu cyaramfunze mfungiwe mu bandi si jeje nyene ndi hagati y'abantu bashika 5,000 byose so kuvuga yuko bose bacumuye hari abafunzwe kubera amakosa hari abafunzwe kubera kurenganywa bon reka niyakire nje mu bandi mu nyuma ndamenyera mera nk'uibere muhira n'ibyo gufungwa birambamo ndibera umu sportif nyene waho ebana ubuzima nk'ubwo hanze icyagiye rero gusubira kuntoneka niki ngiye kuburana ndaburanye baranzaniye asinyasyo hariya wambaye zera nambaye zera Jean bakwejeje banyejeje bamaze kunyira none ko nibande kure ko bantande kushanga mbona nkubise indwi ya mbere nibamamagaye indwi ya kabiri nibamamagaye nabandi ni biki mbazende ngiye nsabye umubonano kwa directeur ndamubaza ukundi ibintu bimeze kambira ngo yambiye ati barakwejeje ati birindira rero ibyo wawe ntibiri ngaha ntibarabizana byaranakiniye kwiyakira muri uwo mwanya mvuga ni none ko babonye ko ataco ndiko ndazira banyejeje kubera ikibangumiza ngaha ariko d'après tout kubera ndi umu sportif ndi umutayikimani byose ndandabifuta ndabani bon nihagira nzotaha ndicarira ngaho ndindiriye gusa ntazi ngumwe haheze ukwezi niho nakubitwa surprise nza numva bambye ati baraguhamagara bitahe nagiye nyene nkuvuga ati nibisanzwe ariko maze gushika hajya muri ntuze mbona hanze mvuga hari jewe ntasha cyabaye ikindi kintu cyabaye yego cyabaye ikindi kintu kandi njize no muhira nararyamye umunsi wa mbere njutse mu gatondo ndakanguka ahandi ni hehe ndaja kumujya sohotse kumbe narasohotse bana ndidegemvye ubu ndiribwe burya rero kwidegemvya ni ikintu gikomeye cyane yego kuko uri ahantu wugaranywe ata burenganzira ufise bwo kwidegemvya urumva ububoshwe nyene imigambi yawe ibyiyumviro byawe nawe uba ufise ibyiyumviro bimeze gute ntibishobora gutera imbere mu mpimba twari dufise taichi ariko ntiyashobora gusohoka uno munsi turafise taichi turashobora kwishikana mu gihugu hagati turashobora kwirungika no mu mahanga hose isi yose ikamamara nico cyiza cyo kwidegemvya
murakoze cyane nibaza ko ari imbere yuko turangiza ndagusabe turabatayichime none bava tugenda atana movement nimwe yatayishokoze aho birashoboka ni mu mutwe nigenda muhinye basi nimugire hajya mwebwe ko numbesha bakura bahonje ko gato yego mutubwire aho bo basanga nibaza ko contact tuzoshira muri description y'ikiganiro kugira ngo bazorondere umwe muri mwege nimero ya contact ibisigaye nibaza ko mutubwire aho bo basanga nabo mwakira ingene bangana imyaka muhera ko niyo mugezako aho dusanga ni twahavuze ni muri campus Mutanga aho Institut Confucius ifise ibiro ku munsi wa kabiri saa 8:14 no ku munsi wa gatanu wa kabiri no ku gatanu ni 14 campus Mutanga amasamedi mu gatondo saa 1 aho ni muri campus Mutanga hanyuma muri jardin public ni na major impair ni lundi mercredi vendredi saa 10:30 16h30 gushika 17h30 yego okay nibaza imyaka nayo mwakira kuva ku myaka ingahe gushika kuri ngaha twebwe twakira kuva ku myaka 4 gushika ku myaka nyinshi ishoboka yego n'uwijana hari dufatire kwijana kandi nokongerako nuko kandi nokongerako nuko kuri iyi minsi yavuze yo kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu muri jardin public masaha y'umugoroba no mu gatondo jewe ndazinduka nkakora siporo abashobora kuba boza ni sawa nawe ndashaka kubakira saba kugira ngo uze muri Taiji nta ma frais d'inscription ntaco musaba kwazazanye ni umuntu nta kintu dusaba kwaza atari we wenyine naje nta frais d'inscription dusaba oya tumusaba kwaza ahubwo yego baza bavuga ati babahungu baje guteka imitwe muri yego ariko turiko tubikora ku buntu nta maheto dusaba nuvuga ngo uwo bifasha abwira abandi ko byamufashije bizo ari byiza kuko navyo bizana iterambere mu gihugu abene igihugu badakomeye urumva ntibashaka gukora imirimo ya leta ntibashaka gukora imirimo yiwabo iteza imbere igihugu urumva twe dushaka ko abantu bafise ibibazo bivamwo abantu bafise amastress yavamwo hanyuma bakabandanya ibikorwa byabo bameze neza twese tumeze neza yego bisigaye reka tuje gukora movement ya Taiji yego ndabashimiye amisigaye nibaza ko tuzohurira kuri Tanga musigaye turi abantu nk'amajana 2 kubona je urumva naje nabaye yego kangira mutoza mwanza mbiya nibaza yuko abatwumvirije ni ikiganiro twafashe umwanya munini yo kugikora kugira ngo kuko iki kiganiro niba hayano ivyo ariko barambwira ari ivyo indwara ni nyinshi mu gihugu n'uburyo busigaye buzimvye kwivuza niki nibaza yuko uwo bishobora uronka kanya yogerageza kurondera kanya kugira ngo anagura amagara yiwe ko bavyita cyangwa yakingi kugira ngo ntazarinde gushikirwa n'izo ngo turabe ko mu myaka iza tuzoshikana nk'imyaka 70 canke koko nibaza yuko bizoshikana bakeya muri iyo myaka mwakoze cyane kuza rero natwe turabashimiye cyane BITV kuduha umwanya nk'uyu mwatwakiriye neza turanezerewe cyane kandi n'ubu muzoduhamagare kandi mushike naho dukorera nk'uko mwabivuze yego mwakoze namwe mwese muhandanya mutwumviriza mukaba Imana bane namwe amuvyanyu no mubane